dufise urukundo twafatikanije n'abandi nk'ababiyake ko musanze mumenyereye uno musi tugomba tugende turye tunywe twirande kabisa mu majambo make n'aba bandi ariya abandi nyine bameze keep on subscribing on our channel too. Utupitie, subscribe, get our some comments, share our videos, share our link. Tushoboye kuguma turiko turavugana, but this you're seeing, this is Inyishu Media. Turi ngahanye like you see na mama Françoise turi kumwe. Na mama Françoise namubona turi kumwe tuko turitegura kugira ngo tubandanye ibirori canke ibikorwa bya Inyishu Media muri Umusi Mukuru. President nagicavuze. Ego. Hanyuma rwo cyandashimye cyane Imana shobora n'umunsi kuko si ibintu bisanzwe. Uno munsi wifuje kubona n'abantu benshi ariko batashoboye kubona. Ariko twebwe kuko Imana idukunda kandi ifise kumigambi. Umugi wacu Inyishu Media ati mitwengawe nukuri kwa Mungu. N'ababeshi iterambere Imana yaritweretse kandi niyo tuko turaca gusa turi muri preparation kugira ngo twitegurire gusangira guhimbazanya anniversaire ya Inyishu Media na timu twengawige. It is coming soon. Mama Françoise aricha bivuze ko icyo nabivuga ko yo gusa muri Inyishu Media ibintu birakomeye kandi biraryoshe cyane mu buryo ubu aho tugeze ibintu biranezereye kuko umwimbo dufise ushika kure gose ndibaza yuko kugeza kuri isaha ni umunota atahoreka gushima kuko ivyo Imana yaduteguriye ntabyo tuzi ariko aho irikira tugeza turahabona rero ico novuga yuko mu Kirundi baca umugani ngo wakuze ntikamurikwa Chenda byizeye cyane gose kuko basha ntidushobora kuribana mu jisho ibintu ni byiza cyane murakoze abadukurikirana bose turabashimiye hama nguko mubibona sawa wonyene arabandi benshi no bariko barafatwa amajwi bivanye nuko ari umusi mukuru wa Inyishu Media Urabe ino kandi rabango turacyari turakora ari umusi wacu yashika ari romantic boy tuguma tukubwira tugusaba do subscribe uduhe comment gira share byose turabikeneye byose turabire ibyo twakosheje utubwire ibyo twakoze neza kugira ngo dukore neza you see that aka Chris Thomas aka Mr Romantic nka Criton movies mugakino kubuzima ni Criton was the one okay and director please mubonanye mudukurikirana cyane kuri channel yacu ya Inyishu Media turabakunda cyane gose mubandanye muduhanura bice muri commentaire mubwira ati to mukina nabi cyangwa kina neza byose batushaka kubimenya kugira tubandanye dutera imbere murazi yuko nta muntu ashobora gutera imbere adahanuwe mu bisanzwe mubandanye mudusupportinga mubamukoze cyane gose thanks aka Chris Thomas nuzureka kutubwira waberewe cyane si kawaida man ega isanzwe nyene kuri jewe bahiya mama Keve papa Keve yete voilà mama voilà mama okay hamura musi kana masaha yage tugende mu maranza dukubita umuceri telefone iri kamisoni gusa anniversaire niragiye nka director rero azi kwa mumuzi hanyuma uyu ni nyina wa Babuji muri agakino k'ubuzima nyina wa Babuji uyu ni nyina bukwe unye mu gakino k'ubuzima so director ivyo byose ni wabikora nta wundi muntu jenza kunganira kuvye umukambwe yakoze ariko kandi tuguma tubasaba ikintu kimwe subscribe do a comment gira share kugira ngo ivyo byose tugume tubikorana tugume turi kumwe kandi mubone ko Inyishu Media turi ku kivi. Mama Françoise ibicu babari ivyo novuga ni byinshi cyane gose kuko baho tugeze ibintu biraryoshe cyane
Sizi n'umunezero mfise ukuntu nawe uvuga biranarenze. None mabukwe musi woho birarenze. Mabukwe ndakubaza. Ego. Ko mu gihe filime tuko turakina Ego. Umwana wawe yamaze gupfa bidoce bigenda gute? Yamaze gupfa? Icatumye apfa ndibaza urakizi? Ntaco uramenya? Je sindagitahura neza. Uzobura kimenya. Ko ni birebire mu muryango. Komera. Sawa. Okay. Bantu bacu abana bakinyi biwacu bo mu mugwi wa Twenga wige urikiye mu gisata ca Inyishu Media. Inyishu Media rero musanzwe muziki ifise ibindi bintu bitandukanye. Je nk'abandi mumenyesha makuru muri uno mugwi. Rero aba rero n'abantu biwacu no munsi dufise ibintu byinshi cyane tugiye gukora. Tugiye mu maramvya tuvuye ino mu gisagara ca Bujumbura tugiye mu maramvya. Rero twakotesheje imodoka ku buryo bwinshi cyane twakoresheje kwasteri niyo tugomba tugiremwo dufitujanye n'abafana biwacu dufise kwasteri zishika kuri 3 tugomba tugende tujanye mbo murabibona n'abantu benshi cyane baberewe n'abandi hariya anye murababona benshi cyane no munsi turaza kubaha ibintu bimeze neza kuri no munsi no munsi dufise show ikomeye cyane hariya mu marambya twateguye ibintu byinshi cyane babazi inka abafana biwacu kuri no munsi nta kintu na kimwe baza kugura ni mwiyime kandi ngigwe ko ntumira abantu bo mu marambya bari ngaha onye ndazi bariko baradukurikirana ari benshi direct baze kuza tuze guhurira he mu marambya inimero zacu za Lumicash telefone byose twabitanze mwe ni mwigira ikibazo ahubwo yo sorry ari umufana umengo yaravuze ati ngo shaka inimero ziwanje inimero ziwawe bagusangiye inbox canke ndazibaye oya ushaka inimero ziwanje ja inbox wa ahantu handitswe Sisi Central Comedy niyo page yiwaje Nuamara kunyandika kuri Facebook kuri Facebook ni Sisi Central Comedy wa ucumbona hamucunyandikira amashatuvugana sivyo kuko ndazitanze ngaho abantu bose bacaye bazibona kandi zasabye umuntu umwe mbo kumva z'umutekano umwigeme aratubari yuko inimero ziwe adashobora kuzitanga ku mugaragaro so mugende kuri page yiwe ya Facebook yitwa Sisi Comedian filme cyane hari akantu rero nari nibagiye kubatumira kuri page yiwanje please ndabasavye kandi ndapfukamye cyane gose ndifuza abantu badukurikirana kuri page yacu so nafise page yitwa Chris Thomas Film cyane kuri Facebook ni Nakirutimana Christian Thomas ugerageze musange hajya tuyage byinshi cyane gose kuvyerekeye filme ntimwitinye mumbaze ibibazo nzobishura tu cyose muzoshaka kumbaza turi kumwe tuzogoma tuyaga fresh kuri Facebook ni Christian Nakirutimana Thomas canke Chris Thomas Film wanditse gusuko tayari automatically cyamanuka hajya kubera ni ndi namba 1 kuri page yanja Facebook hama turabahaye kaze rero kuri Facebook mwandike Chris Thomas tuyage byinshi murakoze cyane gose
Tuona yani sawa. Aba rero nibo bariko batwereka naho duca kugira ngo tumenye inzira zihuma n'izidahuma. Uyu nawe ari ngaha hafi cyane. Yes, Maniga! Fresh, man! Yes, baby! Yes! What do you know, motherfucker, man? Itakuposti. Unamwona huyu? Hii ukabila yake huyu mama. Ndio nitawaposti. Kawaida tuposti. Leo tuko mu show. Igalo ni show. Laidi inaendelea. Laidi cha bandani. 3 jours. Ni 3 jours. Ngo mnaenda? Niko waambia mkue kwanza huku. Kwa mamatisho ampajui. Ndio mkamsalimia mpaone. Kwa mamatisho. Hivi si mnakwesi mnafurahi? Ili aite mamatisho akuregezee mazambi na kuongezea kwa ile tosha. Kuna taratibu sisi chakula. Swaumu ndio tutapambana. Wanaiswaumu nyingine laidi tena. Inshallah. Hapa tuko mamatisho. Bariko wapi tuwaambie? Bwana watakisivero. Hapa tuko mamatisho hapa. Mlikuwa mpajui? Ni hapa. Ni hapa ndio kwetu. Na hapa tuko nyumba. Ndio kwetu hapa. Ndio kwenu. Sasa nimepata siku nyingi. Leo nimekuleta. Hizi siku zote nilikuwa napata kwa mamatisho. Alafu tumelia laidi hapa. Unaona? Ni hapa. Uma. Kitu sadaka. Waislamu wanasema sadaka. Mambo yente. Au sio? Ndio mama, ona taxi pero. Hapa ndio mamatisho. Hapa? Ni hapa. Ndio mamatisho. Ulikuwa pajui? Subiri kwambie vizuri. Ulikuwa pajui? Hapa. Ndio nasema. Ona, ngoja, bodyguard kwa. Bodyguard. Bodyguard chukua. Hapa ndio mamatisho. Ulikuwa pajui?
mamatisho. Wewe motare. Ni montaje hiyo. Wewe montaje. Wewe ni montaje. Ni Maravya. Kama Niko hapa Maravya. Kukatoroze barapaita kusamariro. Njoko mamatisho. Kukaze bora. Unajua nishatembea safari mingi, naenda kule mazile nchi za Makamba, naenda manchi za kule Ruyigi, naenda manchi za Uganda, naenda manchi za kule bana. Unaona nitapaona pote. Sasa hii nchi hapa ndio kukazie maveni. Kusamariro. Hapa ndio kwa mamatisho. Walikuwa wapajui. Nilikuleta juu ni kwetu bwana. Hapa ndio kwa mamatisho. Ni hapa. Pako Mandrena, pako Dore, pako na seleri. Angalia pako na seleri. Na seleri iko. Bora tokera kitunguru sumu. Tu saraba. Tomate. Ya rouge. Tu vois les tomates? C'est très rouge, tu vois? Tomate rouge comme matisho. Karibuni. Mkiwa mtuchwalele. Kuya konesha. Ida nafasi hii. Hapa. Kwa matisho. Maisha kitendo. Katika jina lake Yesu Kristo. Akatike. Wapepo kikwea kutafuta hapa. Katika. Kwa jina lake Yesu Kristo. Mkuya watawakilia hapa kwa matisho. Mungu Baba uliyoko juu mbinguni, ulisikia maombi yangu, ukaona kazi yangu, na nachoka niko mtumishi wako hapa, ilifoka ulete wakilia. Barangure, limao, barangure, tomate, barangure na ndore, na ile kitu ya chini iko wapi? Huyu mtoto wa mrangure. Katika jina lake Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ni Bwana. Okay. Ndakufasha. Rambonye. Barado? Ubiza rero. Jenda jumunyeni. Biracanga hali. Chambana nyiri barabara. Oya. Cenga taguca. Umviriza. Uchubona? Haje haruguru guki. Eka mutitiriza. Yonca. Umviriza. Barado. Nahanye ni murongo sanga. Bibara angarembo nyere gatoya karira. Isangu murari baroti. Muteri. Yes, baby. Nakura baby. Muteri. Muteri. No, wait. Nakubonye. Igo. Nakubonye. Igo. Yes, baby. Welcome here. Yes. So, baby, welcome. Muramusiya. N'umugore wanje. Baranje wa gatandatu. Afite abana babiri. Okay. Nyakugendera. Okay. Wait. Yigisiya, baby. Okay. Niko John ile kule. Yes. Niko. Aka. Ubiriza. Ega kubaya gurika. Aka nagaherereza kanje. Aka. Ego. Bora mama wote. La passe là. No. Hila. Yes. Okay. Yeah. Akanako nakazu numusukuruza. Okay. No bebe. No. It is here. Mukire. Okay. No bebe baju. Yes. Yeah, so sit down in here. It is my wife, baby. Yes, baby. My wife here, baby. Muzukuru. No, my wife here, baby. Muzukuru. Reality. My wife here. No. Niba. Só tem que uriza. Niba wajani nzoga, zirene nganyene. No. Tuka sakani kwa jina la Mungu. So, take a uriza. Vlog here. So, my house. It is my wife. Welcome. Yes. This is Inyishu Media here. So, it is Inyishu Media. So, it is Mama Françoise. My name is Rebambo here. It is Maro Muvugizi here. So, as you see me. Greetings here, baby. Hi. Yeah. Pleasure. So, it is okay. It is
yandega nuza wangore wanje zeyigi so zey numero wanje so okay so that's wait assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ego hamwe no munsi ndibazana umunsi mukuru wo kwifuzanya umunsi mukuru abisilamu bose mu gihugu cyacu cyo Burundi. Hama tukaba turi muri Inyishu Media, turi kumwe twese, ariko rero tukaba twaje gufadikanya twavuga ko ari umukinyi wa Inyishu Media mu munezero udasanzwe. Atubwiye ati ko umunsi mukuru irayidi yoza twoshiki wiwe twaraba ukuntu kugira dusangire umunezero mu nzu yiwe. Rero uno munsi tukaba twashise kumukinyi wa Inyishu Media yitwa Zainabu ari muri Saudiya. Yishimye cyane avuga ati nk'umugwi wose wa Inyishu Media twoshiki wiwe mu maramvya, aha turi mu maramvya kugira turabe ko twosangira umunezero wose, niba ari umuceri, niba ari agafana, niba ari amazi nyene asanzwe, tukayasangira mu nzu yiwe. Rero nukuri kubyiwanje nk'umurongozi mukuru wa Inyishu Media, je ndishimye n'abakinyi hamwe na komite yose irishimye gushika kwa umukinyi umwe kuva tugitangura yiyumvire ko twoza tugasangira umunezero mu nzu yiwe, mu munezero udasanzwe eka no mu bakinyi twabifashe neza. No kuvuga rero nko muri aya masaha nyene tugomba dusangira agafana, ndibaza muraza kubibona nkuko mukora bibona tugomba dusangira agafana n'ibindi byinshi nyene bitari bike. Rero abafanzi ba Inyishu Media nukuri turabasavye ko mugira subscribe no kudufasha, canke na wewe niba ushaka ko twoza tugasangira hamwe tukavugana ikitubakiye mu mutima, tukabivugana neza, tukoza gusangira agafana cyangwa amazi nkanye ni sawa. Rero turabaramukije bivuye ku mutima. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugire Inyishu Media na timu Tangawiki. Nkuko representaje kubica ku masonga, uno munsi ubaye umunsi ugira kabiri turi mu munsi mukuru w'abayisilamu twakwita Eid. Kuri nkuko yabivuze ati numwe muri twebwe yifuje ko dufatikanya nawe kuza guhimbazanya uyu munsi mukuru w'Eid. Ni byiza cyane kandi turabimushimiye. Hanyuma rero turi ngaha ni muzi wiwe, abantu bose mwabonye bicenga n'abakinyi ba Inyishu Media, gusa nagira ntumira abafanzi ba Inyishu Media ukuri mukomeze mudutera intege, mukudukurikirana kuri channel yacu, mugira subscribe, ama commentaire, nkumbure n'intege cyane no kudukosora iyo turiko turakina. Mbonye amareresi iwacu mukabona amarere twagize, nawe nyene muze muragereza kutubwira ati ahantu mwari kwakora gutya, canke mukaca muduha n'ibindi byumvira ati nihagera igikurikira muze mukora uku, byo biza cyane kuko natwe turabakunda. Tukaba turangije tuvuga ati Imana ibahimigisha n'imyezagiro. Hanyuma n'inzu turimo nukuri aho ahavuye ivyo baza kutuzimana, Imana ibisubize inshuro nk'ijana. Amen. Turangije tubifuriza kugwa neza muri ino nzu, tuvuga ati amahoro n'imigisha by'Uhoraho bibe kuri twese. Wassalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kweli karibuni wageni, karibuni kwetu sana, kwa maana tunayo furaha kwa kupokea wageni watukufu ambao tumekuwa tukiwategemea kwa muda mrefu. Turabaye kazi cyane twatubaretewe sana kabisa. Imana ibahezagire, karibu sana, karibu kandi usangire umunsi mukuru w'Eid inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi nkogera nkaramutsa abanywanyi ba Inyishu Media. Aha turi twaje kugendera umugenzi yatwiyumviriye yaduteye intege, aratubwira yuko dukeneye ko twoza kumugendera mu rugo rwiwe. Rero ubu turi mu maramvya, hanyuma rero bace bashima ko twoza gusangira umunsi mukuru ngaha amaramvya.
je nsanzwe ndahamenyera ariko uyu muhana ntaho narinzi kuko abanyonyi baba benshi umuntu agenda abantu ntamenya ati aciye kwa naka yamara hariho umuntu yatwiyumviriye yitwa Zainabu yashimye ko twoza kumugendera mu rugo rwiwe rero ubu turi maramvya rero muri kano kanya tugomba batuzimane turyoherwe tunezerwe twazananye n'umugwi wose ndetse na president wacu n'ivyegera vyiwe muri uwo mwanya tugomba twivune inzara twivuna kanyota tunezerwe turyoherwe turishimye cyane gose mu buryo twashitse aho bakatwakira amahoro bakatwakira neza banaturamukije neza twaryohewe jewe ndi umumama wa Inyishu Media rero muri uwo mwanya ko nashitse hano nukuri ndumva ubunezero udasanzwe ndifuza rero yuko muri kano kanya abaduhaye ikaze bo twakira hanyuma bakadushikiriza ibyo baduteguriye murakoze ariko ntimwibagire kugira comment na subscribe